ahangaha icyo nashatse kugaragaza mu ncamakeya, ubundi hariho n'ubusobanuro hariya ku ruhande, nashatse bivuga nko ku mateka y'u Rwanda by'umwihariko kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. aha rero iyi myenda nyifata, si nubwo ari impuzu nakoresheje ariko nyifata nk'imibiri, ariko hagati harimo ibikoresho bya kiliziya, imisaraba y'abamizirima, hagati nshaka gusobanura ni nk'amadini. ubwo nashatse ngaragaza nakise ubundi muri avec foi, ni nko gupfa wizeye ariko kwizera Imana by'umwihariko, nicyo nashatse kugaragaza ahangaha. Icyo nashatse kuvuga, mu gihe cya jenoside hari abantu bahungiye mu ma eglise, urumva mu kiliziya ubundi ni ahantu twizera cyangwa twizeraga ko ari ahantu sacré, nta muntu wahagera ngo hicire umuntu, ariko rero byararenze bahicira abantu. ubwo rero niyo mpamvu abangaba cyangwa iki gihangano nicyo kivuga, ni abantu basengaga bizeye Imana ko ari yonyine yabarokora aho ibintu byari bigeze, ariko bararenga barabica. ubwo rero urumva nemera ko bapfuye bari mu kwizera, niyo mpamvu nahisemo umukara inyuma. icyo gihe hari umwijima ariko imyenda nyigira umweru. imyenda nubwo ari imyenda, mvuga imibiri ko bapfuye bizeye, nabita nk'abatagatifu ko nta bari bakeye ku mutima muri icyo gihe bari barimo. urumva hakozwe ikidakorwa, umuntu yari yizeye guhungira ku Mana akamwicira akahicirwa. ubwo urumva rero nicyo nashatse guhuriza hamwe muri iki gihangano. ubundi hari ukuntu bavuga ko amateka yacu cyangwa se Afurika tutajya twandika ku mateka cyangwa ngo dukore ku mateka yacu. ubu ni nk'uburyo bwo kumenyekanisha ko hari ibintu biba, abantu bamwe ntibabyemere ariko byarabaye. we ni nk'uburyo, ni nk'uko umwe yakandika igitabo, nanjye nkakoresha uburyo buciye mu mashusho, akaba ari ubwo buryo nagira ngo nyine bimenyekane, buri muntu aze abibone kandi mbikore mu bundi buryo nyine, kandi bivuga bikigaruka ku mateka y'igihugu cyacu tudashobora guhakana ko yabaye, kandi buri wese aba akwiye kubimenya. ariko musanzwe mukora n'ibindi byerekeye? nsanzwe nkora, kuko nk'ahangaha ni urugero n'exposure, nubwo isa nk'iri ku gahinda, hari n'indi ivuga nko ku byishimo. ni ubuzima. burya ubuzima haba ni nk'umunsi, burira bukijima, ubuzima bugakomeza. ntabwo nkora kuri ibi gusa, nkora mu buryo bunyuranye. ni uko iyo ariyo mubonye aha, ariko hari n'izindi zivuga ku buzima busanzwe. muri make ni ubuzima byose nabyo, kandi biri mu buzima nyine. biratuma muronka amafaranga? amafaranga rero cyo noneho ni ikindi kintu. ubu ahangaha urexposa, hanakoze ikindi ku mutima, nubwo kiri aha cyanagurishwa no kugurwa, ayo mafaranga akaboneka. ariko gusa ngewe iyo nkora deja ntangira nshaka kuvuga ikintu kindimo, noneho iyo ni etape ya mbere, kuko icyo kintu kiba cyamaze gusohoka gihari, gishobora no guhinduka igicuruzwa mu buryo bw'uko gishobora kuba expose ahantu buri muntu azaza kujya bireba, akiga, akamenya. abana bato baba baravutse ari bato, nk'uko wandika igitabo ukakigurisha, ni muri ubwo buryo. ariko intumbero ntabwo cyane ari ukugana ku gucuruza kuruta, ni ukuvuga ikintu aho ushobora kugikunda ukambwira ati iki kintu nagitunga, cyangwa ari nk'amize cyangwa ari nk'inzibutso. hari nk'amamize menshi ku isi cyangwa no mu gihugu cyacu, bakaba bakigura. Umaze igihe kinini mukora ibyo? maze igihe kitari gitoya, natangiye ubundi kubikora nkirangiza segonderi muri 2005. ubu haciye imyaka myinshi mbikora. icyo gihe narigaga, ngenda muri rugenda ukura uko bugenda bucya. ubwo urumva ko bimazemo iminsi itari mike. nabirabya mbona byakoreshejwe ubuhinga cyane, ubuhanga bukomeye. mwafashe imyenda mushyiraho koro, muca mu madika, ko byagenze? ni tekinike zimwe wenda zo gukora nakoresheje, gukoresha uburyo bwinshi. ubundi ni igitekerezo, uburyo wagitekereje, uburyo ushaka noneho kukirealiza cyangwa kugikonkretiza. ushobora gukoresha amarange, koro kubivuga, impuzu,
ukabihuza byose mu buryo bunyuranye. Ubwo rero nibyo nakoresheje. Mwakoresheje amarangi ni amarangi ofite ni taburo kadire imbaho imyenda amakorekisiyo amashapere ni nko gukorekisiyona piyesi nyinshi zinyuranye nkazishyira hamwe nkazikiramo icyo kintu muri make. baryohewe kubona byarabonetse n'amaso nyuma bitandukanye n'ikindi wumva munezerewe. Kunezerwa nibyo tumaze ibyumweru 2 aha hari igihe ugikora wowe wenyine utangira wumva ari igitekerezo wibaza se koko ni ikintu gifatika, ariko wakirangiza wamara kugikora ukabona abantu baracyishimiye, ukabona kabisa kibyaye indi feedback utatekerezaga. Inyungu ziri mu buryo bwinshi zarabonetse. Ni igikorwa nk'iki ngiki kiba cyaragenze neza, tunifuza ko byanabaho cyane cyangwa kenshi n'ahantu hanyuranye. Challenge ntabwo zabura ahantu ho kubasha kubya expose, ahantu habigaragaza neza, kuko burya ibihangano biri mu bwoko bunyuranye. Ubwo rero kubona ahantu hisanzuye ho kubya expose n'abantu baza kubireba, turacyarebwa n'abanyamahanga cyane, abanyafurika cyangwa abanyarwanda ntiturabikunda cyane, sinzi impamvu ariko bigenda biza, ntabwo ari mu myaka yashize. Niyo navuga challenge ya mbere y'ibanze umuntu uhura nayo, ariko nabyo kuva ubona ari ibintu bigenda bihinduka uko umwaka ushira, hari intambwe birimo nubwo itaraba nini cyane.
kwerekana ko muri Afurika dushobora kwerekana ibintu byiza atari bijya abantu bama biteze mu mahanga. aha twumva icyumviro cyaje gute abari ngaha bavuye yego jewe nasanzwe ndi umu artiste ndazi ingorane yo kugira umuntu ashobore kwerekana ibikorwa byiwe agira. Umuntu twariyumviriye ni igiki twogira kugira dufashe abandi ba artiste bakiri bato, niho twace turonka icyumviro cyo kurondera ahantu dukorera kugira tubashe kubateza imbere. Aba artiste bava ahantu henshi, benshi bava mu Rwanda, mugabo hari abava mu Budagi no muri Suède. Muri uyu mwanya mugabo mu yindi exhibition dushaka gutegura twashaka gushira imbere Uburundi. twavuga ko ari akaranga nicyo kama ego kandi harimo amafoto, amavideo, harimo byose kubera kenshi umuntu yama yibaza ko ari amapeinture gusa, mugabo art ikozwe n'ibintu byinshi, donc twacitse kwerekana ivyo bintu byose. ibyo bashushanya hari umuntu abibona akiyumvira ati wowe usanzwe nawe ubikora akiyumvira ati mbega ibyo bashushanya bimaze ngo tubwire icyo bimaze. Birakenewe rwose kubera bigaragaza icyumviro cy'umuntu ucuma artiste, cyane icyumviro afise kuri we mwa n'ahantu aba. Donc ni nko kwandika igitabo uvuga ubuzima umuntu arimo. Nico gituma art irakenewe rwose kugira dushobore kumva ubuzima bw'abandi bantu. No mu bikorwa byanje n'ibyo namangerageza kugira ni kwerekana ukuntu mbona isi. Yego. Isi isi irimo ibintu byinshi bibi na byiza, ni kumenya kubiraba umuntu akagumana ibyiza akaba ari byo yerekana cyane cyane. Yego. bamaze kubona ibyiza rero nibyo muge mugaragaza nibyo dushaka gushira imbere cyane cyane mwapana byonyene kuko n'ibintu bibi ni ifo kubivuga, ni byo tugerageza kwerekana byose mwatwerekana yuko ubuzima burakwiriye kujamwo ibintu byiza. Yego. nk'ibyo musanzwe mubwira Ego. Nko ku bikorwa nkora kenshi nkora ku buzima bw'abagore ahantu baba batuye hose, nibyo ncapa cyane cyane cyangwa mu mafoto ku buzima bw'umuntu umwe ko je imbere nagize psychologie, donc ndabivanga byose kugira nerekane icyumviro noba mfise kuri iyi si, cyane cyane ku cyumviro mfise kuri jewe nyene. n'abagore babaye Ego. akamuturiro mu byo mumaze gushushanya uba mushaka kwerekana umugore ko abayeho gute. En fait nerekana umugore umwe ko umuntu wese afise ahava naho aja, kandi ahura n'ibintu byinshi mu buzima, ko umuntu ateza kumusonera kubera ni umuntu nk'abandi, kandi aba afise ibintu byinshi ategereza kwerekana. ibyo byerekeye ibishushanyo hari ibintu by'amabara bavuga ngo ibara ry'ubururu ryerekana amahoro, ngo dusigurire ibyo ari byo. Oya kenshi burya nivyo nk'ibara y'urwatsi yerekana ukwizera. Umu-artiste umwe arafise ukuntu abibona, nka jewe nta na rimwe nabisonera, babivana n'ukuntu niyumva uyu munsi, nibara amafise impande niyo nkoresha. Rero umu-artiste yoba abikoresha nayo yobabwira neza, mwako bantu bose nobabwira ikintu bafise impande aba arico kintu bakoresha. bigeze ku mpera ibikorwa ako byatangiye kuva ku cumi n'icyenda munsi mirongo itatu n'imwe bababwiye bati ubona byagenze neza cyangwa byagenze nabi. Yego. Byagenze neza
kubera twararonse abantu batari bake nitwe twizeye ko tworonka abantu bangana gutya n'ubu murashobora kubibona bavyitabira ari benshi ico kintu cyo cankoze ko kubera twe tuzoronka abartiste gusa mwe twaronse abanyagihugu bose bava ahantu henshi novuga ko vyagenze neza kandi biduha imbaraga no kwizera yuko twokora n'ibindi. Intumbero yari kwerekana yuko muri Afrika turafise abartiste bafise ikintu cyo kwerekana, bafise ijambo y'abartiste ica muri ibi bintu bacafye nico kintu twashaka kwerekana kandi ko kuba artiste si kunywa urumogi gusa canke sinzi kenshi abantu bariyumvira ivyo onye ko aba ari abantu bava ahantu henshi turafise abantu baba fonctionnaire mw'ijoro batashe baca bacapa donc twashaka kwerekana umubanyi warashaka kuba mu artiste mwa ntavyo umenya donc twashatse kwerekana n'abantu nk'abandi ngabafise ikintu bushobora coshobora guteza imbere igihugu canke ibihugu vyose vyo muri Afrika. Ni ikintu kigoye, ni kimwe abari mu Burundi mu Rwanda canke hari hose ku isi biragoye rwose mugabo niyo ntumbero y'ibi bintu tuza turakora kugira tubashe kubaha ikibanza cyo gushaka kwerekana n'umwa no kugurisha ibikorwa vyabo bibashe kubatunga. Nobwira nk'abartiste bakiri bato nibihebure babandanyije bakora ko birashobora guteba bigatanga akazi kaboneka kandi bikabatunga. Art, design, canke vya mode, canke vya performance kuko nta espace nk'iyo culturelle yari ihari Stockholm. Hanyuma turakora ayandi ma evenement muri Allemagne, Munich, hanyuma turabona ko il y a une opportunité muri Kigali kuko hari abartiste benshi bariko barevolua d'une façon extraordinaire kuko nta kibanza cari gihari no ngaha mu Rwanda nta bibanza nk'ivyo bihari. Urumva twashaka kubaha akaryo ko kwerekana ivyo ubumenyi bwabo kandi no kwerekana yuko bashobora gufasha n'igihugu gutera imbere mu buryo culturel. Murambabarira uburyo bw'icokama. Ego tubona twarabishitseko rwose kuko aho iyo tugize ama evenement turonka abartiste bavuye mu buryo bitandukanye ngaha mu Rwanda cyane cyane abo twerekanye hano bacari bato. Tubona ko mu myaka 10 bazoba ari bamwe mu ba artiste bavuga muri Afrika. Ego barurangirana muri Afrika. Turakora ivyo mugabo turi n'aba consultant turafasha ayandi ma company, ayandi ma entreprise, ayandi mashirahamwe kwerekana yuko muri Afrika hariho imico kama. Turakorera no muri Afrika muga turakorera no muri Suède na Atlanta. Iyo dufise umwe ari muri shirahamwe ryacu. Numva turiko turagerageza gukwira kugira ama evenement atandukanye mu bihugu bitandukanye no muri Allemagne. Ego
turacari batonya turacari ko turakura twumva twibaza yuko mu minsi iri imbere turonse n'abadufata mu migongo ko tushobora gushika ku ntumbero yacu muga turacari batonya ibyo dukora biva mu mufuko yacu mugabo twizeye yuko mu minsi iri imbere nitwatangura nitwaronka abadufata mu mugongo dushobora gukorana byinshi kuko nk'iyi exposition yamaze gusa 2 semaines twateguye ukwezi kose mugabo ntitwashobora kubishikako kuko uburyo bwari bugoye amadefi duhura nayo nuko ata abantu badufata mu mugongo ata abantu batahura ivyo turiko turakora mugabo twebwe dufise umutima wo gufasha aba ba artiste bariko baraduga bariko barashika ku kintu gikomeye kandi nuko tutagira ahantu dushobora kugira ama evenement ibikorwa nk'ibi oya tuza turatira turaza turaluwa ko tugakodesha mugabo twizeye ko mu minsi iri imbere tuzoronka aho dukorera ngaha Kigali no muri Suède ego. Je me souviens le jour où je m'étais caché sous dans un poète. Quand l'histoire se brise au pays situé au cœur de l'Afrique. Au pays des 1000 collines, les peuples vivaient ensemble. Ils partageaient, donnaient leurs filles en mariage entre les uns et les autres. Il y avait la paix et la joie. À l'époque, par où la machette règne sans détresse. Ça fait 25 ans qu'on a vécu le malheur. 25 ans de n'oublie jamais. Je dis que l'amour soit au fond de nos cœurs et nos corps coulent du sang.